na benshi banidoga abafana banyu yuko biva kuri mwebwe amabifu mugirana canke ukuntu mwebwe nyene mwifata bifu ntiyari mbi mu yari ifise ikigamije gushikako ariko no kuba twarayikoze nabi ndagushirikire ku rundi ruhande byose ni kurabaho tugwanye tugenda twakosora uri muririmbyi waronse contrat novuga yuko tutari bwabone ku bandi baririmbyi ihagaze ifise inguvu mu nyuma atangura n'ububeshi sivyo yarabeshe we ajye mahera yasinyira hamukagira iki ibintu byinshi amaparara menshi wavyakiriye gute je ingwano zanye namanda zitsinda kubera everyday namandi mukuri ari muri mukuri everyday menye yuko ntari mukuri ndisogombora akavuga ati bana jewe kubera isi ndi mukuri kubera ariko ndi mukuri ndakwemeza tu because manzi ko ukuri everyday kuratsinda rero nubu abagishidikanya ni babandanye bashidikanya ariko jewe nasinyiye contrat y'imiliyoni 100 ku ruhande rwa investissement bakunze wa Magic TV mumeze gute murakomeye kuri micro nkundo Ange Minushe nko mubimenyereye ikiganiro cy'uno munsi kiganiro kidasanzwe cyane ikiganiro nkoranye n'umuririmbyi atoroshe murabizi yuko abarimvyi bo ngahe ko bose barakaze mugabo turazi ko hariho abarutana rero mumenye ko ari mu nzego dufise mu gisagara cya Bujumbura no mu Burundi bwose reka ndabwire ko ndabakunda cyane ari nayo mpamvu ngerageza uko nshoboye kose kubakorera ibintu bitandukanye uko biri kose kugira wowe utarakora subscribe basi turabe ko uryoherwa na gato yarimwe uyikore reka twakire umutumire wacu adasanzwe cyane Satbi karibu sana Noro Minushe namahoro cyane nawe urameze neza turashima ego Satbi hari abafani bawe benshi batazi izina ryawe ry'abavyeyi ego twari twifuza itangure ku kazina k'abavyeyi bakwise abavutse 2010 bafite imyaka ingana no munsi abavutse 2010 turi muri 2021 c'est 11 ans 11 ans bavutse 2015 no kuvuga yuko bafite 6 ans 6 ans urashaka kubumba indirimbo barazungu ariko n'abana n'abapeti na kariyeri yanje yatanguye 2010 neza na neza 11 ans baracari abantu batazi Bizimana Abubakar Karume bavuga Satbi bazi Satbi hanini nitwa Bizimana Abubakar Karume Satbi uri mu baririmbyi ngaha mu gihugu cy'u Burundi turavye cyane YouTube channel yawe niyo nkunze kuraba aba subscribers bawe uri mu bambere Jean nibaze ko maririmbyi uri wa mbere ufise ababone benshi hanini kujya kuntu we brandinga socreni ya office yo kubaduza ko natwe dukorera YouTube tumaze ko kuntu tugoye bigoye kugira turonka umuntu rero iyo turavye wewe uri no mukuru nka gashimwe ka YouTube wakoresheje socreni yawe ugiye kuraba nkuko wabivuze ntibyoroshe nanje nibyanyoroheye bose subscribers bangahe ni socreni mugabo na moitié yawe ndaro ariko atamwatse ariko hafi ya mwatse ndi hafi ya mwatse mugasi wewe urihuta paraporo yanje kubera kuricira imyaka umaze ukora 2014 sheni yabaye created by the way acceleration yabaye vuba vuba turaaccelera akazi keza uraba determine ukintu ukunda ukacereka ko ugikunda uko no kica gikukunda de plus kikagukundira wanashima sasa rero jendi n'ibintu nakunze music niyo nakoze nkora akazi keza n'ibisa zakaraba akavuga ati urugo ndarutaha ni gwiza urasukura bararusukura byose ukaca bazi ukashira nk'abashitsi Hello guys, genda ukore subscribe kuri chaîne YouTube ya ePublic TV 257. Gahunda yacu ni kukunezereza uryoherwe tuguha ibiganiro vyiza bisukuye hamwe udasona kugira irungu. Dusange rero kuri chaîne YouTube ya ePublic TV ugire sabone kugira ibiganiro vyose bishobora kugushikirako ushobore no kutubona ushobora kudukurikirana ku zindi mbuga Instagram, Snapchat, TikTok, Twitter ekamana uryoherwe natwe bizu nivyo nkuko bivuze umuziki mwiza urawufise kandi iyo myaka yose uvuze sinovuga ko hari gihe abafani bawe bo baridoze ngo satubaricaye nta n'imyaka nk'ibiri baba baravuze ati satubaricaye ku mwaka utegezwa gushiramo akantu kagapiripiri ahanini ubiravye ni kwera watahuye uriko cyane bimeze gute kubera
wamuri kurakora kandi ibintu vyiza igihe cyose ya uretse ko terenda yizi hari n'ukuntu nkina n'abajura bato urumva mu kibuga kiri nka vide bivanye na step yanje na mindset yanje na everything ingene bipanze urumva biroroshe sadbi ndakeneye abantu tuwe mukubitana pana abantu mutasangiye level icyo gituma ubona ngira n'amezi ntasohora indirimbo ariko buri mwaka nkazana kabijya kujya uhora rero biroroshe terenda yizi kandi ndayikina ko easily kubera yuko nzi abantu kandi nzi n'abo dukinana yego uri mu baririmbyi dufite ngaha bigeze kuva mu gihugu cy'u Burundi baraja kuba handi mu kindi gihugu igihe wari mu Rwanda uravye taha yo mu Rwanda ugacuraba iyi yacu ubona hanini ibuziki kuko abaririmbyi b'u Rwanda turabona uko reka dufatire Nigeria kuko abaririmbyi bacu urafise pouvoir ubushobozi bukomeye muri bo kumbure ntibazi system ya tufatire kuri Nigeria aho twovuga yuko twokuri ikintu gikomeye cyane de plus que twokwigaye Nigeria barafatanya mu nda kwanza umuririmbyi muto asohotse abakuru baramufata bakajyana that system ngaha ntayihari abo baririmbyi uvuga bo mu Rwanda hari imyaka bakoranye amakolabo 2014 bagiye hamwe nyuma yo gutahura yuko kuja hamwe ari cyo kintu cy'ingufu barabimenya uno munsi bose bakorera hamwe ariko muri system y'umwe ariko bose n'ikintu kimwe bafise ahantu bahuriye rero ni system yo gukora contact ya artist na other artist hagati yacu each other tukamenya tushaka iki uno mwaka twumubakende ya tuzane ndi tumushira ingufu ndi tukagira tukaba hari ukuntu abaririmbyi ba kera duvuge guhera 2012 gutyo ariko usanga izina ryabo ridatakara cyane ariko aba bashasha baraza satwi umwaka ibiri baca baruka cyane bikabagora indirimbo zabo tukazimenya muga kugira abantu babamenye cyane kushika kuri stage ugasanga ni kibaza ashitse kuri stage indirimbo bamukunda bagize iki hagiye kusanze secret ni yahe baba bakwiye kumenyera kuri mwebwe umwembe hari abakunda umwembe uhiye nudahiye urumva rero umwembe igiti kirakura kikavamo umwembe ariko byiza ni kurya umwembe uhiye rero ntibaba barasha abantu ntibaharage ibyo ndi ko ca dushuha ngo reka feme tuburyo ukonye dukoze hama gusha ishase kuvuga iki imvuze uko shaka kuvuga kuba mature mu kazi kumenya ati kuba mature urashaka ari n'abantu baba mature si imyaka oya ariko nkwinjira mu kintu uvuga ati jewe iki kintu iyi hit ya mbere siyo barambesha ya kabiri siyo barambesha ya gusha kuri 10 je niko nabaye nakubisi ya mbere ya canke hataba ikintu kiguhungabanya muri career yawe ari folie de grandeur ko ikubuza guca ugenda uko compose indirimbo nziza n'ibindi rero ikindi umuziki mwiza umuziki mwiza ugumaho yoya yarandika Shiba yarandika Raflo n'undi mwandisi Emerson ni hamwe nyine byase ariko byanka kubera we niyo tabishaka kuko ingabire barazifise aranakomeye cyo ndayivuze n'abandi benshi urabona ko bandika indirimbo zigumaho nukuvuga yuko utokora indirimbo oya ashaka kujya hit ariko ijya yubu ikubita kagira demo bigusaba investissement nyinshi usohora ashaka demo urumva n'abantu barateba ukagwa mu mutego kandi w'abantu kugira kubuma bakumva cyane bakifatira ubundi urumva ariko wanditse ikintu cyiza melody nziza amajambo meza uraramba
ariko si ukuvuga ngo abaririmbyi bubu Chenzo umuririmbyi aririmba neza cyane mbidata kandi azoramba n'abandi Tabujay nawe nyine yabikora neza umaze imisi unamushigikira cyane narujya n'urukundo urabona uragira ahantu ukabona ati none se kuko abantu baza bakagenda basi tufanye yaje tetere sino guma ndi jenyine muri konti urumva uragerageza ukavuga ati je ndashigikira mbidata ndashigikira Tabujay bajya babona ko bari mu muziki guma kugira ngo abantu babandanye bakunda umuziki kuko muri no myaka to y'abantu banse umuziki mu Burundi ni benshi powers kubera ibintu byabereye tutari dufise ubushobozi bwo guhagarika na benshi banidoga abafana banyu yuko biva kuri mwebwe amabifu mugirana canke ukuntu mwebwe nyene mwifata bifu ntiyari mbi mu yari ifise ikigamije gushikako ariko no kuba twarayikoze nabi ndagushirikire ku rundi ruhande byose nikurabaho tugwanye tugenda twakosora uri mu baririmbyi bariko barakora amakolabo meza kandi n'abaririmbyi bakomeye apana abasanzwe genre abaririmbyi bakomeye dusanzwe twemera cyane muri Afrika canke East Africa duhereye kuri Medi ni muririmbyi akomeye cyane kandi twarabonye kuri rya kolabo mwakoranye uravye mugikora wari uzi ko irya ndirimbo izogira inguvu nka zijyanye mugikora cyangwa ndimbo mukikora wari ubizi ko ishitegereza kugira inguvu nka ndimo nayimaranya myaka 2 muyinyishuza mubwira ati ntayari irahari abantu bayinukira ibibazo byinshi njya ndirimbo nawe murabizi nimugire ngo nimubizi murabizi yuko twashiye mu ngorane nyinshi kugira ngo indirimbo isoke kandi kugira ngo igire success the way yagize success nuko the way nayigomije kumuvugo nuko nari nzi iki kintu genda gifise imana ndayifise reka nce mu bintu byose bashaka ariko umunsi nashize ku imari nzoyigarurira za kwikina ndiko byabaye indirimbo zawe ziri zazindi dushaka kuronderera kuri YouTube gusa ufise n'amayandi ma platform korerako uravye ahanini akarusho urashobora no kuzitubwira ko hari abantu batazi ko bashaka gusanga ku muziki wawe uravye akarusho gahari ko kutaza kugwanira kuri YouTube gusa mukaza muraturekera sometime YouTube muravye akarusho gahari kuza muraja handi mubibona gute twe nka twe ugiye uraraba nyene dusora indirimbo twibanda cyane YouTube ego mwaragiye YouTube gweri na management yanje ntago tuyiraba ko cyane no most ahubwo abarundi ni bakurikirana Spotify kuko barayuguriye mu Burundi Spotify arashaka gushikira mbida tugashikira Tabujay gashikira Berry Music gashikira akaronka amafaranga yo gusora indirimbo buri munsi ko birakeneye muri no game yo muri no myaka ariko YouTube nasa amafaranga kirenga Spotify ni kirenga umuntu wa mbere yose viewers ama mini gang the best the number one in this country but no muzi mpagashiro cyane YouTube kuko no kuba gaciro cyane YouTube bituma nundi gwaruka iyo ruje bakabubwira ati we nta views ufise zirenze za sat uracisha intege why sasa turashaka turakura ifake dutegurira twugurira n'inzira bafite baceho ariko abana baririmba neza twumvikane batazotuma abarundi bantu umuziki ahubwo batuma umuziki ukunda ego turavye Satbi tuheruka kwakira Otile Brown mugabo Otile yarashitse twarabonye mwaragiye gukorana turanabona yasubiye inyuma mu musezera mugabo ubu ndazi ko hazohera igihe kugira dushobora kubona kiya gikorwa kirahari turabizi mugabo izofata nk'imyaka cyangwa umwaka umugane wawe iki imvoni yahe kubera ibiri biravana na plan y'akazi urabona wewe minushi upanze ngaha ahantu heza ariko urapanga yuko ingene uriha amafaranga y'ahantu bizi panga strategie handakura hagera le 30 okay le 20 sinzobanda yagize le 30 burigenzo banda afise kwa bashuwa numva ni plan ingene uyipangira natwe turabise ko ndupanga ibintu byashe na management tukavuga duti tuyipanze kubigomba kubuko iyi ndirimbo je amezi nasohora indirimbo ariko audio niyo nasohoye kandi bisa amezi menshi ariko nasohoye kandi ojiryoshe cyane turaza kuyigaruka sikuvuga ko na rifisa amaye yo gusohora video
ni system tunumva yuko hari abantu benshi bavuga ngo Satbi hajya gashanga ibya Satbi mu bimenyere hajya ntazosora kiya gikorwa atabanje gusohora cha Bruce Melodie mbega Bruce Melodie navyo byo bari byo canke n'umuntu ibyo sivyo canke wanse kutubwira oya sivyo ni nama surprise gusa nabambeshe okay akaririmbo gashasha kasohotse kaya karirimba ikintu ca mbere bon Satbi kuri kukunda gukorako sanga umengo na story ya vrai ikubera iki hajya gusanzwe ni kubera Jean nge ndirimbo yumvirije urumva ko mengana ibintu nyene vya bigukorako umaze gukundana n'umuntu canke umaze guhebana n'umuntu ni kubera iki uri marié umerewe neza n'umugore wowe ngo umubone dukora ko abantu tutarabishikamo biriya bintu nkuko bivuze indirimbo umuririmbyi ni ikiriro cy'abantu irakora ko sana urumva wewe wese turibonamo niyo mu artist bitagenze uho sindi mu artist dumusane nasikia niko musani siko mwana muziki artist ni umuntu atanga ubutumwa muri sense zitandukanye ndashaka kuririmba ibintu bibi ariko bikaba mu butumwa utukana cyangwa ugiye muga kenshi inkundo za Jean turirimbiye inkundo niho zidukora ko cyane inkundo ni kubera abantu kwisi bose barafise urukundo adarise urukundo nuko nyene nibibi karabaye abantu bapfuye bagenda turahari turi benshi ariko hapana sindimo rero ndatuje hajya nyene bavuga nti eba naho mpungira kuko byarashobora kuba byarakubaye ko uriya bishobora kuba byaramubaye ko ugasanga tubayeho twubakana kuri YouTube jeni napfa uzovuga Satbi ndirimbo akaririmbo karyoshe ibintu byambaye ko nzoba ndagusigiye akantu irejya ni nayo sokeriga Jean yukuba umuntu afite akantu abika ni telefone yiwe yamayumvirizwa sanga imaze imyaka 5 mugabo ufise iki kwihuza mu kurangiza reka tuje mu bintu bya Crown Royal uri muririmbyi waronse contrat novuga yuko tutari bwabone ku bandi baririmbyi ihagaze ifise inguvu mu nyuma atangura n'ububeshi sivyo yarabeshe we wajye mahera yasinyira hamkagira iki ibintu byinshi amafaranga menshi wavyakiriye gute je ingwano zanyu namanda zitsinda kubera everyday namandi mukuri muri mukuri everyday menye yuko ntari mukuri ndisogombora kavuga ati ebana jewe kweri sindi mukuri kweri ariko ndi mukuri ndakwemeza tu because manzi ko ukuri everyday kuratsinda rero nubu abagishidikanya ni babandanye bashidikanya ariko jewe nasinyiye contrat y'imiliyoni 100 ku ruhande rwa investissement twumvikane kandi nta na hamwe je nigeze mvuga ngo navuze nti umuryango wanje nariko zironka ni nkuko nazifise n'ubundi ko muri ayo ugiye kuraba monthly 2 weeks buri nguma ntora ariko investissement nayo irimwo kuzana Hotel Brown ngaho kugira ngo ni munsi ya $12,000 gukora igikorwa cyose byose no sasa iyo rero amasezerano na Crown Royal ndetse nshobora kuvuga yuko ari abantu bafise umutima wo gukunda umuziki d'abord kuko si bose babikoze no inyuma yakijya nta wundi ari yumvira gukora ikintu nkakiri ari yumvira gukorera abandi baririmbye ikintu nkakirya kuki ahubwo dukwiye kuronka byinshi biza rero kuba ari je bibaho nibaza yuko nakazi nabishize imbere ndabikora nk'akazi wewe umbonamo inyungu uravuga ati ndakwinvestisamo canke uvuga ati uyu ndamubonamo inyungu ariko je ndamushiramwo menshi paraporo nta nyungu nkeneye kumufasha nkuko je novuga Crown Royal yabikoze kuko je kontrolira akazi rarenze kandi urabona ko uno munsi inyungu itari kuri Satbi bo bakoze bazi yuko babigiriye Satbi ariko babigiriye iminsi industry yose no munsi kuronka umushitsi igihugu kikabonga umushitsi yari akamutembereza ni ibintu vyiza
no munsi abafan kuronka indirimbo ya Sadbi na Hotel muri industry yacu ituma yaguka. Kenya bamenya Burundi nibindi n'igihugu ikahungukira de plus. Rero dukeneye abantu nkabo cyo gituma Crown Royal ahiri hose yubahwe kandi ndazi ko umugambi bafise wo kugira kurondera talent such zo ko investisamwe amafaranga no mu bandi baririmbyi benshi. Mbe ubiravye Crown Royal ifise inzoga zitandukanye, ifise ibintu binyobwa bitandukanye tutanamenyereye no ngaha mu Burundi, ibintu by'ama whisky biraze ko ari bo bambere. Uravye ukuntu genre biyumviriye gukorana nawe ugacura abahubu aho wayisanze Crown Royal, ugacura abahubu uyigejeje, ubona ari hehe, ubona kuko contrat ndibaze ko tarahera, ubona wewe muzovana igeze hehe ku bwa Sadbi? Mvuge ko ari nimba ari Crown Royal ku ruhande rwa publicité, ku ruhande rwa publicité zina Crown Royal ryamiyo, ariko kuba kweri narinjiyemwo gerageza kana gerageza kana naho biharira bitubiri waka ukuntu nzi Crown Royal yoyo ishaka kwatsa cyane plus music industry ndetse na monde ya divertissement no gushikira urwaruka n'abanyabuhinga ndetse na sponsoring. Why not gukuza sponsoring ama evenement n'ayandi. Rero investissement y'ama collab menshi azova muri Crown Royal. Ibyo byose ni ibintu bikomeye bo bazokora, ariko je ku bwanje aho maze kuyishikana no kuvuga ko umwe n'igihugu ahari hose uno munsi ashaka kuvuga Crown Royal, kandi ndifuza yuko no mu video yanje yose mu ndirimbo ziza Crown Royal zoba ari viral. Nanagura ko nabimenye kubera wewe na jewe sinari bwayibona. Nziza cyane. Kuri ku kintu cyo gusozera ndashaka umbwire ahanini cubona mu myaka nk'ibiri mu muziki ndundi aho ububona, kuko hari inguvu zidasanzwe Sadbi ko biri kose bariko barakorana batoye kandi bose baza bagwana nubwo vyanka. Uravye nko mu myaka 2 nizi nguvu bariko barakoresha zisanzwe, ubona nk'umuririmbyi akomeye mu Burundi, ubona muziki uzoburi hehe mu myaka 10 iheze? Muziki wari ukomeye cyane kurusha ubu. Mugabo baravuga ngo muziki uri mu kasata. No, iyo biravana, ariko uravye feedback ibyo bavuga weravye ibyo ubona urabigira ivyo mbona wari ukomeye ibyo bavuga uheje kumbwira ati abantu barasohoye indirimbo ibyo ubonesha amaso, ariko ibyo bavuga nibyo bavuga ko birakubesha bigakura muri ntuzenye yawe muri ntumbero yawe shaka gushika ko no muri planning zawe. So mu myaka 10 iheze muziki wari hejuru cyane kandi urakundwa cyane. Nkeka mu myaka 2 iza tuba twamaze kandi kuronka baririmbyi nk'abandi bo muri 2010 bazuza ku rugero rwiza. Sadbi aronke umuntu akora ku mutima de plus que kidumu bibuko no ku bandi ariko Jean Courage cyane. Abana bariko barakora bakore babandanye, natwe byatanguye buhoro biratera birakura birakura. Sasa Courage cyane turabiteze ko byinshi mu myaka iza kandi ejo hayo ni heza yaga. Sadbi reka tubashimire cyane guteka mwaduteye, mwakoze cyane. Bakunze wa Magic TV, reka tubashimire namwe ku mwanya mwaduhaye kuva guhera tugitangura ikiganiro gushika tuheze. Sadbi ndetse ko ari umuririmbyi mukunda cyane, ukaba uri umukunzi wa Sadbi, akari rya mbere uravye Magic TV kwera Sadbi. Reka tukubwire uko ukora subscribe, hamugende no kuraba indirimbo iryoshe cyane yarankoze ko, kandi nawe we niba udafite umutima w'igiti canke w'icuma ndazi ko ari indirimbo irenze kandi iryoshe. Merci sana, ciao.